mu gihe rero igisata c'uburovyi gisinzikajwe n'ibikorwa turiko turakorera hejuru, turungika ibicafu, turungika imyanda ija gutosekaza ubuzima bw'ibinyabuzima biri mu kiyaga. Muri ico gihe urashobora kubona yuko habaye ubukene mu miryango y'abarovyi. Iterambere rirama ni ikintu kivugwa n'abantu benshi. Iterambere rirama mugabo nkuko muvyumva ni iterambere riramba, atari iterambere rifatiye ku tuntu tumara umwanya muto gusa, mugabo bikaba ari ibintu biramba bishobora gufasha abantu gukora ibintu birama. Uretse ngaha mu gihugu cacu, mu bindi bihugu hariho igihugu coba carageze ku iterambere rirama. Buze inzira y'amajambere no kuvuga ijya n'imvugo mbabarira amatwi, mu bisanzwe ni inzira y'amajambere, ni imvugo baba bakoresheje mugabo tubivuze mu kirundi gisanzwe n'ibihugu bikenye. Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, umwe wese mu cyubahiro ciwe aho muherereye mwese turabaramukije, turabahaye mwiriwe, abandi mwaramutse, biravana naho umuntu wese aherereye. Turabahaye kaze muri kino kiganiro kandi hano ni kuri PITV, kuri microphone ni Pacifique Nduwimana. Urabona yuko ku ruhande rw'iwanje turi kumwe n'umusore mwiza ni Christian Ntwari. Nibaza ko ateryo rya mbere aje kuri PITV. Uyu munsi rero nibakwe ridasanzwe ryo kongera kumwakira muri studio za PITV. Turakuramukije Christian. Ndabaramukije cyane Pacifique. Turakwakiriye kuri PITV gihe cyari ari kirekire gose, ariko turashimye ko wongeye gutera intambwe ukaza kuturaba hano. Ndabashimiye cyane, murakoze. Ndabashimiye no kumutumire mwampaye. Nibaza ko tuzahogera n'ikiganiro ciza mu kanya gakurikira. Christian Ntwari kubatakuzi kumbure ngira ngo kwivuga Aloyera Arage. Je nitwa Christian Ntwari, nkuko mubizi nkaba ndi umuhinga mu by'ubutunzi, yakurikiranye iby'ubutunzi mu mashuri yiwe. Mugabo kukidukoranije no munsi tuje kuvuga ku iterambere rirama, ico bita développement durable. Uheruka twaravuganye kuco bita development, iterambere ni gute umuntu yo kwiteza imbere. Mugabo ico gihe duca tubivuga à titre individuel ku muntu umwe. Mugabo no munsi tuje kubivuga mu buryo bwagutse, kuko iterambere ntirigarukira ku muntu umwe gusa. Iterambere ni rusangi, kandi iterambere n'umugozi twese dusenyako. Nico gituma nje kubivuga nk'umuhinga muri ivyo, kandi yabikurikiranye. Yagize ivyigwa vy'ivyo bintu bita développement durable dufashijwe na université yitwa Université Sédar Senghor mu gihugu ca Senegal. Murakoze cyane. Christian, kumbure wamaze kubwira abariko baradukurikirana, abakunzi ba PITV, abakunzi b'ibiganiro ducisha kuri PITV, wamaze kubabwira ico tugiye kuganira ko ari iterambere rirama. Iterambere rirama ku bwawe nk'umuhinga yabinonosoye, umuntu yo kumva mwiki? Murakoze cyane. Iterambere rirama ni ikintu kivugwa n'abantu benshi. Iterambere rirama mugabo nkuko muvyumva ni iterambere riramba, atari iterambere rifatiye ku tuntu tumara umwanya muto gusa, mugabo bikaba ari ibintu biramba bishobora gufasha abantu gukora ibintu birama. Tugerageje rero gutanga insiguro y'iterambere rirama, reka nishimikize cyane insiguro yatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Iyo nsiguro ivuga ko yatanzwe mu mwaka wa 1987, ivuga ko iterambere rirama ari iryo terambere rishobora gufasha abantu kubaho uno munsi, bakaronka ivyo bakeneye uno munsi, mugabo batabujije urungano ruzokurikira canke batabereye intambamyi urungano ruzokurikira kuronka nabo nyene ivyo bazoba bakeneye. Tuvuze rero ivyo abantu baba bakeneye, turakeneye guhema impemu nziza, turakeneye kwiyunguruza, turakeneye igitoro, turakeneye umuyaga nkuba, turakeneye uburaro bwiza, turakeneye iterambere technologie, turakeneye l'informatique, ivy'ubuhinga bwa none, turakeneye ivyo byose umuntu akeneye mu mibereho yiwe ya misi yose. Iterambere rirama ni iryo terambere rituma twebwe turiho uno munsi
dushobora kuronka ivyo dukeneye mugabo kandi nabo tuzovyara n'abuzukuruza c'est-à-dire des générations à venir ntizizobure ingene zibaho kubera ko twakoresheje nabi ivyo dufise uno munsi. Iryo rero niryo terambere rirama kandi naho tuza gufatira kugira ngo dusigure twongere tuyage ku vy'iterambere rirama nkuko mwadutumiye muri iki kiganiro. Kumbure abarundi bariko baradukurikirana isinzi barumvise iterambere rirama ico ariko kumbure hariho benshi badashoboka babitahura neza, sinzi ko ari uturorero tubiri canke kamwe woha umuntu kugira ngo atahure neza ivy'iterambere rirama. Ibyo murakoze cyane Pacifique. Murabona ingene tubayeho, hariho ibintu umuntu akenera buri munsi kugira ngo abeho. Mugabo muri rusangi abantu benshi barishizemo ko iterambere ari iterambere ifatiye ku buryo bw'amahera canke ku buryo buri materiel bw'ibiboneka, amahinguriro, imiduga, indege, amamashini akora ibikomeye. Mugabo tuvuze ngo iterambere tubanza kuvuga ukubaho, imibereho rero tuvuze imibereho no kuvuga yuko turakeneye guhema impemu nziza. No kuvuga yuko iyo turi ahantu hari impemu zibi no mu gihe twaba turiko turatera imbere mu vyerekeye iterambere ry'umuvuduko munini mu buryo bugaragara, gukora amamashini, gukora amamodokari, mu gihe duhema impemu zibi iryo terambere tuba turiko turarondera ntiriheza ngo rirame kuko duca duheza tugategwa n'ingwara. Ubwa kabiri turakeneye amazi meza. Ko dukeneye amazi meza rero, mbega amazi dufise n'amasoko y'amazi dufise turayabungabunga ku buryo twebwe tuhari dushobora gukoresha amazi meza kandi n'abazozejo bashobora kuronka amazi meza azobafasha mu vy'amagara, bakayanywa bakabaho neza kugira ngo ryaterambere bazo bariko barakurikira mu vya technologie canke mu vya information, technologie de l'information canke iterambere ry'umuvuduko hejuru bazorironke mugabo bafise ivyankenerwa vyibanze kugira ngo bashobore kubaho. Turakeneye aho turara kugira ngo umuntu ashobore kubaho, nuko aba yaronsa akanya ko kuruhuka kugira ngo ashobore gukora. Muri ico gihe rero aho turara mbega tuharonka bigenze gute? Tuharonka twubatse inzu twakoresheje ibikoresho bisanzwe dusanzwe twese tumenyereye, twakoresheje igiti, twakoresheje ibumba, twakoresheje amazi, twakoresheje umuriro. Mbega rero iyo turiko turakoresha ca giti, turiko turakoresha mu kubaka amazu dukeneye kuraramwo, mbega ntitwoba tubangamira ryaterambere, ntitwoba tubangamira ibidukikije, ntitwoba tubangamira vya bintu dukeneye kuzokoresha kandi nabo tuzovyara bakeneye kuzokoresha. Muri ubwo burorero rero umuntu yokumva neza yuko amazi ni ikintu nkenerwa kandi ni ikintu ntabanduka mu iterambere ry'umuntu. Umuntu yoheza kumva kandi yuko impemu duhema tuzihabwa na vya biti, tuzihabwa na vya bidukikije biheza bikaba bikingiwe. Twoheza twumva yuko ca giti na y'amazi na vya bindi byose twavuga inyuma ari ibintu beza bikadufasha kugira ngo tugire iterambere rirama, kuko mugiye kubiraba ni ibintu bifatanye kandi bidufasha kugenda turakora ibikorwa byose dukora buri munsi. Iterambere rirama rero umuntu yoryumva muri iyo nkikuro yose duhejeje kuvuga. Murakoze. Yes. Kumbure tutaraja ku bindi bibazo kuko ndumva ari ibintu bikomeye, uretse ngaha mu gihugu cacu, mu bindi bihugu hariho igihugu coba carageze ku iterambere rirama? Iterambere rirama murakoze. Reka duhere gato muri kahise aho abantu batanguye kubona ibibazo by'iterambere rirama bikabatera ikibazo, umugabo cane bafatiye ku bibazo by'ibidukikije, les problèmes environnementaux. Ni bibazo byatanguye kuboneka mu myaka ya za 80, aho abantu batanguye kubona yuko hari ibibazo bijanye n'ibidukikije, bijanye no guhindagurika kw'ibihe. Ico gihe rero abantu bace batangura kubona ko finalement hari ibibazo bijanye n'iterambere. Aho rero hari inama yakoranye kuva mu mwaka wa 2000 gushika mwaka wa 2015 barashiraho iyo nama yarakoranye, barashiraho ibintu bita objectif du millénaire, no kuvuga amahangiro yotuma abantu babaho neza
kandi bakazoguma babaho neza mu gihe kirekire. Hanyuma ayo mahangiro inyuma y'umwaka wa 2015 barasubiye barakorana, amareta 193 yarasubiye barakorana ahurikiye mu muryango w'abiyunze les Nations Unies. Baravuga bati mbega ibi bintu biherenga, mbega iryaterambere rirama y'amahangiro ahereye ngaha. Niho rero baca bashiraho urundi ruhande rwa kabiri, novuga nti ni nk'abana ba objectif du millénaire, abo bise objectif de développement durable, zije zisahiriza canke zije zunganira za objectif du millénaire, izo bita objectif de développement durable, zishika kuri 17. Kuri ico kibazo mwari mumbajije rero, nta gihugu na kimwe covuga ngo kirafise iterambere rirama, kuko iterambere rirama ni ikintu kidahera, ni ikintu umuntu arondera buri munsi, ni ikintu umuntu aguma agerageza gukurikira buri munsi, kuko iterambere rirama ni ikintu nkuko muvyumva ni ikintu kirama. No kuvuga rero abantu barashaka kuvuga bati tugeze aha, mugabo aho tushaka gushika ni hariya. Nta gihugu na kimwe gifite iterambere rirama, kuko bose baguma bagerageza kurondera kwiyunga, kurondera kwiyameliora, no kuvuga kwiteza imbere kugira ngo bashikire ahantu hatigera hahera. No kuvuga ko iterambere rirama twavuga ko ntirishikwako, ni ikintu cyo kwitwa ideal, no kuvuga ikintu cicifuzo cicerekezo mugabo kidashikwako. Yego. Mbega none turiko turegereza imbere inkingi z'iryo terambere rirama zo bari nk'izi. Murakoze cyane Pacifique. Inkingi z'iterambere rirama, inkingi ya mbere ni inkingi y'imibano, inkingi ya kabiri ni inkingi y'ubutunzi, inkingi ya gatatu ni inkingi y'ibidukikije, le pilier social, le pilier économique et ainsi que le pilier environnemental. No kuvuga yuko mu by'imibano urabona yuko abantu barakeneye ico bafungura, abantu barakeneye kwigisha abana babo, abantu barakeneye kugira amagara meza. No kuvuga rero iyo nkingi ya mbere ni nkingi ifatiye muri rusangi ku bantu n'ivyo bakeneye mu mibano yabo. Hanyuma tugiye ku nkingi ya kabiri ni nkingi y'ubutunzi. Urabona yuko iyo abantu babayeho barakora kugira ngo ubutunzi bwabo butere bwiyongera, kandi twese niryo hangiro tuba dufise mu bikorwa byose dukora. Pilier économique rero ikisigurwa n'ukuntu hategezwa kwama haboneka canke hakabihangiro ryuko ubuzi butegezwa kwama buboneka, aho kuboneka gusa ahubwo butere bwiyongera. Mu nkingi kandi y'ubutunzi harimo ko abantu bategeza kugerageza kwama binova, innovation sinzi ngene no kivuga mu rurimi rw'ikirundi, no kuvuga kwama bagerageza kuzana bishasha bituma abantu babandanya batera imbere. Hanyuma ku nkingi y'ibidukikije naho murabona yuko ibidukikije ari byo twese duhanze amaso. Iyo ikirere gihindutse twese turagira ikibazo. Amazi ni itunga kama Imana yatanze, iryo tunga kama kandi twese urabona ko ari ryo ridutunze. Hanyuma ibidukikije nivyo biduha akayaga keza, nivyo biduha gukoresha igiti mu kugira ngo dukore urubaho n'intebe nziza, nivyo bidutuma dushobora kuba ahantu heza. Igiti n'ibidukikije muri rusangi bimera birafise igikorwa gikomeye cyane mu iterambere, kuko umuntu akikujwe n'ibimukikije. N'Imana mu kurema, kubemera Imana n'Imana mu kurema, dufatiye kuri rujya ruhande bavuze muri Bibiliya, urabona ko Imana yashize umuntu mu bidukikije. Ntiyamuremye wenyene, yamuremye mu bikoko, yamuremye hagati y'ibiti, yamuremye hagati y'ibimera kugira ngo ivyo bintu bimufashe. Rujya ruhande niko babivuga. Hanyuma tugiye kuri rujya ruhande rwa pilier environnemental, no kuvuga inkingi y'ibidukikije, niyo nyene twako turavuga ko ahubwo inkingi y'ibidukikije turakeneye ibintu bita les ressources énergétiques, no kuvuga amasoko ntangaguvu.
urabona kugira ngo dushobore kwatsa imodokari canke kugira ngo dushobore kwatsa indege tuguruke tuve ngaha dushike muri leta zunze ubumwe za Amerika tuje mu nama canke tuve ngaha dutware umugwayi aje kwivuza ku bitaro bindi bibishoboye turakeneye ko imodokari bifise igitoro. Ico gitoro rero ni itunga kama Imana yatanze kandi iryo tunga kama dukeneye kandi n'abazoza inyuma yacu bazoba bakeneye. Nuko rero muri ico gihe murumva yuko mu gihe abantu turiho uno munsi dukoresheje cane ubwo butunzi kama twahawe, ubwo butunzi kama dufise ku isi yacu tukabukoresha ku nyungu zacu twenyene, tutigeze twiyumvira ko abejo n'abazotuvuka ko n'abazodukomoka ko bazoba bakeneye cane ayo masoko, bazoba bakeneye nabo nyene aho bakura ubuzima. Murumva neza yuko tuzoba turiko turabera intambamye iterambere ryabo. Inkingi rero nyamukuru nizo zitatu duhejeje kuvuga. Murakoze cane. Kumbure Christian, ko twagiriwe amahirwe uko tugendera nk'umuhinga, hariho ikibazo kumbure mfise n'abandi bo bafise. Iyo bavuga ko igihugu kiri mu nzira y'amajambere, ugasanga hariho n'ibindi bitari mu nzira y'amajambere, kumbure ngira ngo vyarenganye iyo etape baba bashatse kuvuga iki? Murakoze cane. Tuvuze inzira y'amajambere no kuvuga ijya n'imvugo mbabarira amatwi. Mu bisanzwe ni inzira y'amajambere, n'imvugo baba bakoresheje mugabo tubivuze mu kirundi gisanzwe n'ibihugu bikenye. Ntitwoca tuvuga ko ego ubukene n'ivyo n'intango, mugabo inzira y'amajambere no kuvuga haba hari gushaka kuja kwiterambere. Rero tuvuze ibihugu biri mu nzira y'amajambere no kuvuga ko ari ibihugu biriko biragerageza kuva mu bukene canke kuva mu makondisiyo bibayemwo, kuva mu buzima canke gukura mu banyagihugu ubuzima baba barimwo butari bwiza, bukabashikana ku iterambere canke bukabashikana ku ntambwe dushobora kuvuga ko ari iterambere. Nk'akarorero, umuntu adashobora kwivuza, umuntu adashobora gufungura, umuntu adashobora kwiga, ntushobora kumugereranya n'umuntu kwiga kitakiri ikibazo, gufungura kitakiri ikibazo, ntushobora kumugereranya kandi n'umuntu uburaro butakiri ikibazo. Nico gituma rero dufatiye kuri ubwo burero busanzwe, hari ibihugu usanga bariko barita ibihugu biteye imbere kuko iterambere ry'umuntu ni imibereho yiwe. Umuntu afise imibereho myiza abateye imbere. Hanyuma ibihugu navyo bikiri mu nzira, bikiriko biragerageza gufasha abanyagihugu kuronka aho bivuriza, bikiriko birafasha abanyagihugu kuronka amashure kugira ngo abana bige, bikiriko birafasha canke bikiriko biragerageza gufasha abanyagihugu kugira ngo bave mu bukene bashobore gufungura. Ibyo bihugu nivyo duheza tukita, nivyo baheza bakita ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Nk'ubu rero twebwe nk'Uburundi, kubera ko dufise ugushaka gukora kandi turi ku kivi, turi mu nzira y'amajambere, kandi nkuko twabivuze amajambere ntashikwa ko yose, ni intambwe buke tuzogenda turashika. Ego, urakoze cyane. Kumbure turiko turagana ku musozo wa kino kiganiro, hariho ikindi kibazo nari mfise, kumbure wogenda utwishuye ko ni gute twofasha gushikira izo nkingi z'iterambere rirama tukazishigikira muri kino gihugu cacu. Ego, murakoze cyane Pacifique. Muri iki gihugu cacu nkuko twavuze ko inkingi ari zitatu, no kuraba aho tugeze ku nkingi ariyo yose. Ku nkingi ya mbere twavuze ko ari inkingi y'imibano, c'est un pilier social. Mbega abana b'u Burundi canke abarundi bagejeje hehe gufungura canke kuticwa n'inzara, bagejeje hehe kuronka ivyo bafungura bagahaga, abarundi bagejeje hehe kuronka aho bivuriza, kuronka ingene bivuza mu buryo butabavunye cane, abarundi bageze hehe kwigisha abana babo, mbega kwigisha abana mu buryo bworoshe bigeze hehe. Turi ku nkingi ya kabiri, ni inkingi y'ubutunzi. Inkingi y'ubutunzi, mbega Uburundi tugeze hehe mu gushinga ubuzi, Uburundi tugeze hehe mu vy'ubuhinga, Uburundi tugeze hehe mu vyo kubona neza ko turiko turinova, no kuvuga turiko turazana bishasha. Nka mwebwe nka Peace International TV ni ikintu gikomeye cyane.
ni ikintu gikomeye cyane kuko urabona ko mukorera muri tekinoloji murakora ibikorwa byanyu hanyuma mukabishira ku mbuga ngurukana bumenyi, no kuvuga mutanga amakuru kandi mu buryo bugezweho. Iyi ni forme ya innovation mu zindi, no kuvuga ni ikintu gishasha kuko Uburundi buri mu bihugu bitarakurikira cyane ivya technologie et l'information. Murafasha abantu kuronka amakuru, murafasha abantu kuronka inyigisho, murafasha abantu kuronka aho bakura ubumenyi, ni ikintu kandi cyo gushima. Tugiye ku nkingi ya gatatu nayo ni nkingi ya environnement, c'est le pilier environnemental. Nico kintu gikomeye cyane rero ngira nce mvuga ko kuko ibidukikije ngaha mu Burundi birageramiwe Pacifique, birageramiwe kuko ugiye kuraba neza urabona ko nk'amakara adandazwa ngaha i Bujumbura n'amakara aba yaciwe mu biti biba bitewe hiyo mu mitumba. Ayo makara kandi bikisubiriza, no kuvuga yuko imisozi ihanamiye igisagara canke imisozi y'u Burundi irambugwa cyane ibiti gusumba ingene abantu bayitera ku ibiti. Bisigura yuko muri ca gihe twako turavuga yuko umuntu akeneye kubaho afise akayaga keza, akeneye kubaho afise impwemu nziza ahema, mu gihe vya biti na ca giti kiriko kirahona, mu gihe ca giti kiriko kirazimangana, murumva yuko haba hari ibibazo kuko mu bikorwa igiti gikora so kuduha akayaga keza gusa, kiradukingira n'ivyo bita inkukura. C'est un élément de lutte contre l'érosion. Mu gihe rero hari inkukura, murumva yuko uburimyi buca businzikara. Iyo uburimyi businzikaye mu gihugu, murumva yuko inzara icitera igihugu kubera yuko baca umugani mu Kirundi bati harara inzara hakazinduka inzigo. Ca giti murumva ko kidakingiwe gitera izindi ngaruka mbi ku bantu kandi bakabaho nabi. Hanyuma bwa kabiri aha mu gihugu murabona yuko turiko turagerageza gushinga amahinguriro, ni ikintu ciza cane. Mbega nukuraba neza yuko bijya bikoresho baba bakoresheje mu gutekeramwo ivyo bahinguye, ry'amasashe ari plastique na burya bucupa buri butabora ry'amabouteille en plastique, burya bucupa mbega buhererahe? Muratembera mu gisagara muzoraba murabona yuko hariho ikintu kigikenewe gukogwa kugira ngo abantu bajijuke, bamenye yuko amacupa bahejeje kunywesha ivyo banyoye atari amacupa yo gutakaza kwibarabara, kuko ajya amacupa tuyatakaje kwibarabara araheza akarangurura mu kiyaga Tanganyika. Hari icigwa cakozwe na Istebu mu mwaka wa 2016 yerekana yuko amafi yo mu kiyaga ca Tanganyika yagabanutse cyane ku rugero rw'ibice 23%, akava ku matoni 26,000 mu mwaka wa 2016 akaja ku matoni 20,000 mu mwaka wa 2019. No kuvuga mu bituma haba habaye ubwo ruhombo canke iryo manuka mu buryo bw'umwimbo w'amafi, biba byavuye cyane yuko amafi atakibayeho mu buryo bwiza. No kuvuga bya bicafu turungika mu kiyaga ca Tanganyika biraheza bikabira intambamye amafi ntasubire kurondoka kuko ababayeho mu buryo bubi, agaheza agahungira ahashobora kuronka uburaro, ahashobora kuronka ivyo afungura mu buzima kugira ngo ashobore kurondoka. Igisata c'amafi murantunga, igisata c'uburovyi ni igisata gitunze abantu benshi kandi nkoramutima, si mu Burundi gusa no kw'isi yose igisata c'uburovyi kirakomeye. Mu gihe rero igisata c'uburovyi gisinzikajwe n'ibikorwa turiko turakorera hejuru, turungika ibicafu, turungika imyanda ija gutosekaza ubuzima bw'ibinyabuzima bibiri mu kiyaga, muri ico gihe urashobora kubona yuko habaye ubukene mu miryango y'abarovyi. Ubwo n'ubwa mbere. Ubwa kabiri harabaye ubukene ku makori yinjizwa n'ico gisata c'uburovyi, kuko musanzwe muzi neza yuko igisata c'uburovyi naco nyene ari gisata gifasha mu kugira ngo iterambere ry'igihugu giyongere, nk'uko twoshobora kuvuga igisata co gutuma tumanako amakuru canke igisata co kwiyunguruza. Abakora iyo myuga bose baratanga amakori.
muri ico gihe rero mu Burundi nitwijukire cyane cyane gisata ibidukikije murumva ko ari byo biduha nico dufungura. Abantu bamaze kuronka ico bafungura bazoheza baje kwiga. Abantu bamaze kwiga bazoca ubwenge bashobore no guhanga imirimo kuko umuntu ntashobora kwiyumvira guca gukora akazi mu gihe ashonje. Umuntu yakreye akazi canke umuntu yashinze akazi azoshobora kwigisha umwana we kuko nta bukene azoba afise, azoba yaronse amafaranga kuko arafise n'akazi. Nukuvuga ni ibintu rero bigenda birafatana kandi ni ibintu atana kimwe gukura ku kindi. Ce sont des éléments qui c'est un maillon de la chaîne kuko byose birafatanye. Amagara arafatanye n'indero, indero irafatanye n'amagara y'abantu, amagara y'abantu afatanye n'ubutungane, ubutungane burafatanye n'amahoro. Muri ico gihe rero murumva ko tugifise akazi kenshi ko kwigisha abantu kugira ngo twumve ko iki gikorwa c'iterambere rirama ari ica twese, si igikorwa c'amashirahamwe yigenga gusa, si igikorwa ca leta gusa, si igikorwa c'amadini gusa, ni igikorwa ca twese hamwe kugira ngo dushobore gufata iyi si yacu tuyigire nziza gusumba, tuyibeko neza gusumba, tugabanye ibibazo naho ibibazo bitigera bihera. Murakoze cyane. Ni kubw'iyo mpanuro Christian arangirije ko ni naco turangirije ko muri kino kiganiro. Reka tubashimire umwe mwabanye natwe, turizera yuko ibi bintu bigufashije aho uri, bifashije umuryango, bizofasha n'igihugu muri rusange. Reka dushimire Christian wakoze kubana natwe. Ndabakengurukiye cyane na Joe Pacifique, aka kanya kari keza twakoze neza. Murakoze. Twizere yuko ntitwasubira kubikora ko muzotwitaba, ahubwo ni mwanyikora ko rizoba riteka kuri jewe. Murakoze cyane. Turabashimiye mwese, naho ubutaha. Bye bye.